Muri Bibiliya niho handitse abantu bariko barabaza Yesu bamubaza ati mbega aba bagendana ubumuga wavutse agendana ubumuga hari ico yakoze, hari ico yacumuye? Yesu yabishuye ati nta na kimwe yakoze, kandi n'abavyeyi biwe nta na kimwe bakoze, no kugira gusa mu izina ry'Imana. Ubwa mbere nkeze cane bimwe bivuye ku mutima uyu muryango washinze iki kigo cakira abana bagendana ubumuga cane bwo kutabona n'abana basanzwe bakomeye. Nagira ngo mu ntiza amashi tubakengurukire cane gose. No kubakengurukira na cane twibuka ko twese ngaha kuri iyi si nk'uko Imana yaturemye idukunda ikaturema itunganya, twari dukwiye kugira umutima nk'uwo. Kubona uwo muryango wariyumviriye iki ciyumviro, Imana ikabashoboza kugishira mu ngiro, n'ivy'igiciro kuko si ivy'abantu benshi. Mu gihugu cacu c'u Burundi jewe ndazi abantu batari bake bafise amafaranga, ariko kugira ngo umuntu afate amafaranga yiwe, afate umwanya wiwe, atange ivyiwe kugira ngo afashe ba bantu muri sosiyete iwacu baba bihebuye, baba bacitse intege, ni igikorwa gikomeye cane kandi bashobozwe n'Imana, kuko Imana yaba batari kumwe ntivyari gushoboka. Iyo Mana yabagiriye neza, ikabagendera, ikadodora mu mutima wabo, bakayumvira. Mumfashe tuyikomera amashi cyane. Barafashije cyane mu mbonoka zoza y'igihugu cacu, igihugu giteye imbere, igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060. Muti gute? Abantu bagendana ubumuga uko dusanzwe tubizi mu gihugu cacu c'u Burundi, mu miryango aho bavukira usanga n'abavyeyi barihebuye, bati umwana wanje ntaco azovamwo, ati mbega none azobaho gute, azokwibeshaho gute? Ariko murumva yuko Imana iciye muri uwo muryango yakoze igikorwa gikomeye cyane, gutanga ubumenyi cane ku bagendana ubumuga. Ni umushinga ukomeye mu iterambere ry'igihugu cacu. Mwese murabizi mu miryango mubona bafise abana bagendana ubumuga, mu minsi yahera uwo mwana yirirwa kukumba ku mbuga, nta na kimwe. Hariho mbere na benshi nka mu bisagara babakoresha kugira ngo baje gusegerereza, bavuga bati
abo umwana nta kundi yobaho ntagiye gusegerereza gusaba kwibarabara. Ariko murumva yuko iki gikorwa cakoretse ngaha muri iki kigo ari gikorwa gitera iteka igihugu cacu, gitera iteka imiryango na cane cane bafise abana bagendana ubumuga. Nagira ngo rero ndabatera intege, numvise ko mufise n'indi migambi, nimudebukirwe. Bizobasaba amafaranga menshi, bizobasaba inguvu nyinshi, bizobasaba umwanya mwinshi, ariko nobabwira nti nimurekure ico mwafashe, nimurekure ico mwafashe, na cane cane kiza gisahiriza muri rya terambere y'igihugu cacu. Mwafashe iya mbere. Nagira ngo mfatireho n'akanya ko guhamagarira abantu bose b'umutima w'impuhwe nk'uwo w'iwanyu yuko bokwitaho abantu bagendana ubumuga. Muri Bibiliya niho handitse abantu bariko barabaza Yesu, bamubaza ati mbega aba bagendana ubumuga, wavutse agendana ubumuga, hari ico yakoze? Hari ico yacumuye? Yesu yabishuye ati nta na kimwe yakoze, kandi n'abavyeyi biwe nta na kimwe bakoze, no kugira gusa izina ry'Imana rihabwa icubahiro. None ngaha dukoraniye ngaha twigina iyi mikangara ihava mu kanya ironka impamyabushobozi, n'iteka ku Mana yacu iri mu ijuru. Imana ntiyabahevye, Imana irabakunda, Imana n'ubu muri kumwe. Nk'uwaje aserukira leta y'u Burundi, cane cane ibicishije mu bushikiranganji bujejwe gushigikirana, nagira ngo ndabemerere yuko leta atacitse azokora kugira ngo ishigikire ibikorwa nk'ibi, ishigikire abantu nka mwebwe, na cane cane ibatera intege impande zose. Ku bana mugiye kuronka urwo rupapuro, yanabivuze usanzwe afasha iki kigo ati sinzi ko muzoca muhagarika, ariko nanje nagomba ndabatera intege, aho guhagarika nyabuna iba ari intango, mugende mubandanye amashure, mubandanye ivyigwa, nihagera ubuzi, haba mu bikorera ivyabo, haba muri leta, muba abambere kugira ngo namwe muronswe akazi, mukore nk'abandi. Murabona yuko muri iki ciyumviro aba bantu bagize batavuze bati reka ko bagendana ubumuga tubahe ishuri rya bonyene, baciye bashiramwo n'abantu basanzwe bakomeye kugira ngo babereke yuko mwese imbere yiwe n'imbere y'Imana mungana kandi musa. Rero nkuko nzi yuko mukunda Imana, mubandanye ivyo vyigwa, mwiteho ibikorwa, ejo canke hirya y'ejo mukazoronka akazi
mwerekane ko ahubwo hari icyo musumbije abandi mu kurangura neza imirimo bazoba babajejwe. Nizigira yuko ata muntu n'umwe no munsi mu gihugu cacu afise ino munsi umutima wo gukumira umuntu agendana ubumuga, na cane cane mu bijanye no kuronswa akazi. Nagira ngo mu guheraheza nongere nshime cyane kuri aka karyo, nshimira n'abagize icyo bakora bose kugira ngo iki kigo kibe kimeze uku kimeze, na cyane cyane nk'uko ubujejwe fondasiyo yabivuze, duhereye kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Ndayishimiye Evariste, ariwe yavyumvise ubwa mbere akaza kugurura iki kigo, akabatera intege, akacira inzira abantu bose turi nyuma yiwe kugira ngo natwe tuzokwame tubashigikira. Rero nta bindi novuga, nuko nobipfuriza ikiganza ciza, nobipfuriza kuroranirwa muri uwo mugambi wo kwagura iki kigo, na cane cane ndabasaba ngo uwo mutima uko muzocagura cyose nk'uko mwamaze kubivuga, aba bantu bagendana ubumuga nk'uko mwabirongowemwo n'Imana bagumana ico kibanza ca mbere, kuko ndazi ko iki kigo mutagishizeho kugira ngo muronke amafaranga, mwagishizeho kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Kandi nanje ndabasabiye umugisha, ndabasabiye umuhezagiro, ndabasabiye kuroranirwa mu byo mukora vyose, Imana yo mu ijuru izobibaharureko nk'ukugororoka. Murakoze, Imana ibahezagire.